bagenzi ba Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu, namwe bakunze ibiganiro cacu, ndabaramukije ndabaha ikaze ku biganiro byacu by'uyu munsi. Ikiganiro muramaze kukimenyera, ni ikiganiro gifise intumbero imwe: guterera abarundi n'abandi bifuza kumenya kuvuga, kwandika, gusoma ikidagi. Ni ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand yo muri kaminuza y'u Burundi. Jewe nanje Paul ndayihereje, akabarije ndakibashikiriza. Kuri uno munsi tugize ikiganiro c'icumi, none tuza kuvuga kubiki. Nguko twabisezeranye aho duheruka kubonana ku ndwi iheze, tuza kubandaniriza kuvyo twize bijanye no kwita umuntu ufatiye kuco mupfana. Duce dutera intambwe turabe ingene uza kuvuga uyo muntu umwirorezako. Uyu ni data wanje, uyu ni sogokuru wanje, uyu ni mutonya wanje, uyu ni mushikanje. Nako ahanini tuza kubona dufatiye kuvyo twize ingene bita les opérations diversifiées z'ubu shuti buriho hagati y'abantu basangiye amaraso. Niyo twaheze ico turaza turabira hamwe des verbes spécifiquement préparés par rapport à la thématique z'iyi leçon ya kabiri ijanye n'iki na le thème général umuryango, ubucuti mu muryango. Turaza kuraba mu ntambwe ya gatatu, niyo twaronka kanya turaba ingene ushobora wewe kwimenya igihe uri mu biro bariko barakubaza ibijanye na wewe. Hariho ibibazo bikwerekeye, ibibazo babaza mu kidagi ukishura mu kidagi. Ivyo bibazo rero turaza kubica hirya no hino kugira ngo ejo hirya y'ejo niyo wagenda usaba iki canke kiriya bakubaza ikibazo ntubashe kucishura. Reka tutangure rero iki kiganiro. Muribuka mwesi ingene bavuga aba n'abandi bafatiye kuvyo bapfana. Hari man, a m a n n, man. Hakaba frau, umugabo, umugore bubatse, ni ehe par n'abantu bubatse. Ehe par, ehe ni couple, ehe par, ehe par ni un couple. Igizwe rero no man na frau. Bamaze rero kwibaruka bakarondoka, baba abavyeyi, Eltern. Nabo barafise ababavyaye, nabo ni Eltern. Babandi bavyagwa baca baba abuzukuru. Abo buzukuru bazobita Eltern ruhande rumwe, abandi grosse Eltern. Eltern bazokwita ngo ikuruvyaro, Kinder canke Sohn canke Tochter.
babana bazokwita nguke abavyara abavyeyi babo grosse Eltern. Ahanini nivyo umuravyibuka. Reka rero turabe ingene jewe ndi mu umuryango w'abana bane, Anton, Anna na Sofia. Turabana bane bavyagwa n'umuvyeyi n'abavyeyi bamwe. Babana tuvukana abahungu, umuhungu mein Bruder. Wa mudagi ndiko nderekeza ifoto ya Anton, nzomubwira nti c'est la formule à retenir werekana upresenta umuntu uriko urapresenta. Das ist ça, c'est la formule à retenir. C'est la formule nous voit toute faite en pareille situation de présentation. Das ist kubera rumwe. Das ist mein Vater. Uyu ni papa wanje. Das ist mein Großvater. Ni sogokuru wanje. Und das ist mein Bruder. Das ist mein Sohn. Mwabonye ko turetse ko twibukanije ingene uyu muvyeyi yitwa kuri jewe ni Fata. Umuvyeyi wiwe ni Großvater. Kuri jewe Anton tuvukana munda ni Bruder, mugabo Sohn n'umuhungu. Jewe ndumuhungu wa Anton n'umuhungu wa. Rero babavyeyi bacu bazovuga bati das ist mein Sohn, uyu n'umuhungu wanje. Ni possessive article. Niki mein ni uwi wanje, ni papa wanje, ni murumuna wanje. Mein nukuvuga iki? Ni kintu uci wanje. Ich muracibuka turiko turiga ivya construction de conjugaison des verbes. Ich komme, jewe Paul mvuga iyumva. Ich komme aus Burundi. Iyo ndiko ndavuga ikintu rero kinyaga wanje nkoresha l'article possessif ariyo mein. Iyo ari ikintu ciwanje ni mein. Mein Vater ni umuvyeyi amvyara dawe. Großvater, mein Großvater ni sogokuru. Mein Bruder ni umuvukanyi wanje, ashobora kuba muto canke ankurira. Ni mein Bruder canke mein Sohn igihe papa ariko aravuga twebwe abahungu yibarutse. Mein Sohn. Mein Vater, mein Großvater, mein Bruder, mein Sohn, avec une expression toute faite, cette situation de présentation. Tubandanije rero za différentes relations de parenté. Navuze ndi abavyeyi batwibarutse turi bane batwita abana babo. Ni kinda, muravyibuka. Kinda ni au pluriel. Mugabo ku bavyeyi bafise canke bagifise umwana umwe au singulier ni kind. Abo bavyeyi bagomba kwerekana ikibondo cabo kimwe, bavuga bati das ist. Niya expression nyene, niya expression kuko c'est une expression novuga toute faite. Vous l'utilisez comme tel dans pareille situation de présentation. Das ist mein Kind, uyu n'umwana wanje. Das ist meine Enkelkind. Das ist meine Enkelkind, uyu n'umwuzukuru wanje. Ngaha amwabonye ni la forme mein qui est ici dans ce contexte un article possessif. Nukuvuga iki? C'est ce mot
en l'occurrence mein, iri hamwe na un autre mot de nature différente, ngaha a nomen, Vater, Großvater, Bruder, Sohn, Kind, ce sont des nomen, ce sont des substantifs. Iyi mein rero, dans ce contexte, ije yerekana la relation qu'il y a entre uvuga na nomen. Ni ukuvuga iki, la relation qu'il y a entre Vater, ni le pere wande, ni sogokuru wande, wiwanje, mein. Biravuga, birafise ukundi vyitwa niyo twavuga sogokuru canke mama wawe. Tubandanije muri ya mazina bita mu kidagi amacuti mu muryango, muta. Muribuka muta ni iki? Ni umuvyeyi. Umuvyeyi akuvyara, umuvyeyi akuvyara. Muta ni umuvyeyi, umufasoni. Großmutter ni urya avyara so wawe canke inyoko wawe. Schwester ni jewe na Sofia, nimba mwibuka ico dupfana. Schwester ni Anna, nimba mwibuka Anna na Sofia turavukana. Rero nzovuga nti das ist meine Schwester, nerekana Sofia, nerekana Sofia. Canke Anna, das ist meine Schwester, niyo nerekana umwana. Umwana nibarutse uw'umukobwa, nzovuga ndamupresenta nti das ist meine Tochter. Urumva ni umwana wiwanje, umwana w'umukobwa. Aha dukoresha meine, ndabasabe murabe ubudasa mu kuvyandika. Ngaha akuri Vater, Großvater, Bruder na Sohn, Kind na Enkelkind, meine yanditswe M-E-I-N, à moi, mir. Ngaha a Mutter, Großmutter, Schwester na Tochter ni M-E-I-N-E, haje ko la voyelle E. Nico kimwe na uyu murwi wa nyuma. Abavyeyi batwibarutse, jewe Anton tuvuka na Sofia na Anna, ni abavyeyi bacu. Mugabo nije ndiko ndavuga nivugira, mvuga ico dupfana n'abo bantu, Alexander na Barbara. Meine Eltern, abana banje, meine Kinder. Abavyeyi bavyara abavyeyi bacu ni grosse Eltern. Mugabo ngaha, la formule utilisée pour présenter aba bantu ni das sind. Das sind. Das sind. Muca mwibuka les formes de construction, de conjugaison du verbe sein. Parce que c'est de ce verbe dont il est question ngaha. Das ist. Ibuka, mein Name ist. Le verbe sein conjugué à la troisième personne, s'il vous plaît, du singulier. Ibuka, wir sind, ihr seid, sie sind. Sind se retrouve ici dans cette formule pour dire das sind. Donc vous voyez que c'est cette fois-ci la troisième, c'est la forme de la troisième personne du pluriel du verbe être conjugué. Das sind nigihe uriko uravuga abantu mu bwinshi. Et c'est le cas ici. Eltern twarabibonye ku ndwi iheze. Eltern abavyeyi, parents, iminsi yose babiri, umugabo n'umugore, umupapa, umumama. Rero iyo uvuze abo bantu babiri ubavuga koko comme une entité.
Das sind, ça change la structure, la forme. Das sind meine Eltern. Das sind meine Kinder. Das sind meine Großeltern. Kinder n'igihe nka abavyeyi batwibaretse jewe mvukana na Anton, Anna na Sophie. Urumva turabana tuvukana. Geschwister harimwo Brüder und Söhne, harimwo Töchter und Söhne. Naho nyine nkoresha ya forme. Das sind meine. Urumva nije ndiko ndavuga nereka wa mushitsi wanje kwifoto abantu babiri bahagaze hamwe n'abavyeyi banje ndabiha. Das sind meine Kinder. Ndiko nderekana cette fois-ci abana banje. Abana banje babiri, batatu, bane. Großeltern ni babiri. Urumva harimo Eltern. Eltern kuko twavyumvise twavyize n'iminsi yose babiri. Rero mu ncamake, possessif article, c'est une structure grammaticale turiko turagerageza kubona ingene ikora n'ingene ikoreshwa. Au niveau de sa forme, l'article en question s'écrit M-E-I-N. Chanke M-E-I-N-E. Pourquoi cette différence? Bivana na le genre du nomen kisqui. Parce que par définition, un article est toujours à côté d'un nomen. Il est toujours collé à un substantif pour en préciser le sens, pour en décrire davantage. Rero, article ngahani, article possessif dans la mesure où le mot décrit la qualité ou cette qualification de la relation parentale entre X et Y. Igihe X ariyo iposeda, ariyo nyene ico kintu, ari wavuga ati das ist mein. Mein rero, c'est la forme de cet article possessif dès lors qu'il se rapporte à la personne qui parle. Tusimbize turabe iyindi forme. Iyi forme yindi ya possessive article ni dein, canke deine. Voilà. Reka dusimbize tuve kuri meine, qui est la forme diversifiée d'un article bita possessif dès lors que ico kintu uriko uravuga se rapporte à we uvuga. Reka tusimbize turabe iyindi forme. Dein, deine. Même logique. D et I-N d'une part et de l'autre D et I-N-E. Encore une fois, la différenciation quant au genre du nomen kisqui dein, deine. Dès lors que ce kisqui dein ari tuvuge fata, turazi ko fata ari masculine. Großvater, même chose, genre masculin. Mugabo ari kind w'ico kimwe, mais ari muta canke Schwester izoba deine. Non isigura iki? Deine renseigne sur la personne à qui revient ico kintu. Ce n'est plus mon enfant. Non, c'est plutôt ton enfant. C'est pas mon père, c'est plutôt ton père. C'est pas mon frère, c'est plutôt ton frère. Nous kuvuga iki? Ngaha, ce n'est plus ich qui parle, c'est plutôt du. On se réfère à du. Aha, meine ni ich, dein, deine ni du.
mugabo mwibuke gatonye rapidement igihe twiga ibintu vya conjugaison. D'où c'est la deuxième personne du singulier. Mais hariho ikindi bita la forme de politesse. La politesse, la forme de courtoisie. Bandika gute, bandika zi. Ibuke les différentes formes de conjugaison. Ich, du, abonye ich, mein, du, dein. Er, es, sie, wir, ihr, ibuka, sie, avec d'une part S écrit majuscule et de l'autre S écrit minuscule. Iga S, I, zi écrit avec majuscule, ni quand il s'agit, c'est une forme de courtoisie et de politesse. Umuntu w'umwubahwa, umuntu akurusha imyaka, umuntu agira gute, ntumutitwaya, uramuvuvwaya. None iyo ugomba kuvuga ikintu ciwe qui lui revient, qui lui appartient, ntuzovuga dein, oho, uzoba usubiye inyuma, uzoba uri kuramutitwaye. Oya, guma kuri cya cubahiro ciwe. Uca rero wisunga zi kuko niwe. Kurya jewe, ich ari jewe, mein, meine. Wewe, du, akaba ari dein, deine. Na wene mu cubahiro ciwe nizi. None ico kintu ciwe uzokivuga gute? Ugovye gukoresha article possessif. Uzokoresha iyi forme ni iya canke ire. Iya canke ire. Iya mwabonye dein, mein. Ire, deine, meine. Rero ngaha bivana n'iki? Bivana na le genre du nomen. Le genre du nomen. Aho biza guhindukira tout simplement ni la formule de présentation. Ari singulier ni das ist. Yaba genre iyi icankiriya, mugabo yari vyinshi naho das sind. Donc, retenez bien. Quand il s'agit de définir, déterminer une relation de parenté, une relation de, non, oui, une relation entre ikintu n'umuntu nyeneco. Uvuga jewe, ich, ni mein canke meine, iyo ari ico bita masculin canke neutre. Ivyo mugabo tuzovyiga minsi iri imbere. Canke meine, canke meine. Meine ni féminin, naho ni pluriel. Mugabo ibi reka tubibike, tuzovyiga de façon détaillée mu minsi. Kwari ukubereka tout simplement cette forme diversifiée de l'article possessif igihe ari umuntu ich yishira kw'ico kintu canke agishira kuri uwo bariko baraganira asanganywe, canke agishira ku wundi mugabo hariho ikintu c'ubusumbane mu myaka canke mu gihagararo. Twize rero ahanini trois formes différentes de articles possessifs. Mein, meine. Mein pour les noms masculins et qui ne sont ni masculins ni féminins. Meine pour le cas de nom au féminin ou au pluriel. La formule das ist ari singulier, canke das sind yo ari au pluriel. Nibaza ko amasaha nariko aritera, reka dusezeranire ngaha kuri iyi structure grammaticale bita possessif article, aho twabibonye ingene bikora tuvyerekeza kuvyo twari twize imbere yaha
bijanye na les différentes qualifications ou les différentes appellations mu bantu basangiye amaraso. Reka nsubire kubakengurukira ko twabanye, ndababwira kumbure hari abantu bifuza kwiyandikisha gukwirikirana ivyigwa vy'ikidagi muri centre multiculturel allemand yo muri Université y'u Burundi, yuko bazotangura kwandika kwakira abifuza gukurikirana ivyigwa mu mwaka uza w'ibihumbi 2024 kuva itariki 3 gushika itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Rero umuntu wowe wifuza kunonosera ururimi urahawe ikaze pour cette séance d'inscription qui va débuter le 3 janvier pour se clôturer le 15 janvier. Mwakoze cyane, mugire ibihe vyiza, turi kumwe, bye bye.